yandemesheje. Imana yacu iyitumiye abantu ntibatumira ku buntu, iba ise ivyo ibagaburira kandi bibakwiriye neza. Nanje rero nashaka yuko nongera ko kubyo twamaze kumva, kuvyo tumaze kumva abanyitangiye waturongoye mu ijambo ryo gusenga, rirya jambo yatubwiye yuko umuvyeyi ashobora kwibagira umwana wiwe, mugabo Imana ntishobora kukwibagira na rimwe. N'ivyo abaririmbyi byo bose bagiye baratubwira. Nashaka nanje ndangize uno mwanya w'irikoraniro ryacu n'amajambo Imana yashize ku mutima wanje. Amajambo Imana yashize ku mutima wanje n'amajambo atubwira yuko ngo naho dusa ku mubiri, naho wewe twese dusa ku mubiri, mugabo abayo Imana irabazi. Naho dusa twese turasa, mugabo abantu bayo Imana irabazi. Yesu nashimwe. Imana irazi abantu bayo, irabazi neza, kandi abo Imana irabishimira. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Naho dusa ku mubiri, Imana yacu irazi abayo Imana irabazi. Hinge dusome rero amajambo tubona hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ku gice cya 13, dusome ku murongo wa 24 dushikane ku murongo wa 30. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 13 ku murongo wa 24 dushikane ku murongo wa 30. Havuga ngo ugwamfu muburo abacira uwundi mugani, atubwami bwo mwijuru busa n'umuntu yabivye imbuto nziza mu ndimiro yiwe. Abantu basinziriye, haza umwansi wiwe abiba urwamfu muburo. Abiba urwamfu muburo hagati, hanyuma arigira. Bumaze gusesa no kuyangika, urwamfu ruca ruraboneka. Abashumba ba nyene urugo baraza baramubaza bati, mbega mutungwa, ntiwabivye imbuto nziza mu ndimiro yawe? None urwamfu rwavuye hehe? Nawe ati, n'umuntu w'umwansi yagize atyo. Babashumba baramubaza bati, none uragomba ko tugenda kurutororokanya? Atoyaye, kuko kumbure mu kurandura urwamfu mworandurana n'uburo. Mureke bikurane vyompi gushitsa mwigenya. Maze mu gihe c'igenya nzobwira abagenyi nti, mubanze mutororokanye urwamfu, muruhambire imikama, muruturire, ariko uburo mubwimburire mu kigega canje. Imana yacu nihabwa icyubahiro. N'aya majambo ndashaka yuko tumara umwanya mutoyi tuvugana. Aya yanditswe n'umukozi w'Imana Matayo, mugabo n'amajambo atubwira ibyo Yesu yariko aravuga. Yesu rero ngo asubira guca uwundi mugani, bisigura yuko imbere yaho yari yaciye iyindi migani, kandi nivyo usomye imbere ucubona iyindi migani Yesu yari amaze guca. Kuko kenshi yakunda gusigura mu migani,
kandi hari igihe abo yariko arabwira batavyumva neza, mugabo abigishwa bari kumwe nawe bicaye batuje, bavuye muri ivyo bikorwa, kuko ivyo bikorwa vyari by'abantu benshi. Mugabo abigishwa baca bamubaza icyatumye, kugira ngo abasigurire neza icyo yashatse kuvuga. Aha rero yaraciye uwundi mugani w'urwamfu mu buro. Ibi byatsi, urwamfu ni icyatsi kimeza, ntikiribwa kuko kidafungurwa, kirimeza. Sinzi ko hariho bamwe batarabona urwamfu, mugabo je nararubonye, nawe ndi umunyagisagara nararubonye. Urwamfu ni icyatsi kimeza mugabo kidafungurwa. Uburo nabwo navyo nyene umeze nk'icyatsi mugabo coco ntikimeza, baba bagiteye hanyuma kigaca kimera udutete duto duto, hanyuma utwo dutete nitwo baca basya. Bamaze gusya utwo dutete tugaca dutanga ifu, hanyuma iyo fu abantu barayifungura. Yesu nashimwe. Ivyo byatsi bibiri birasa, ntushobora kubitandukanya. Bikiri bito ntushobora kubitandukanya. Urwamfu wogira ngo nuburo, uburo nabwo wogira ngo n'urwamfu. Bikiri bitoyi birasa, biragoye kubitandukanya. Hanyuma rero Yesu yariko aravuga kuri ivyo byatsi bibiri, ngo hari umurimyi, ngo ubwami bwo mwijuru ngo busa n'umurimyi, ngo yasohoye isuka yiwe aja kurima. Hanyuma agiye kurima, amaze kurima yateguye neza isi, yateguye neza ibikenerwa byose, hanyuma ngo acazana uburo aratera uburo, kandi yari yizeye yuko azoronka umwimbu ushimishije, kuko yari yiteguye neza ibikenewe byose, yari yabikoze kugira ngo umwimbu uzomere neza. Yesu nashimwe. Hanyuma amaze kubitegura ari kumwe n'abashumba biwe, yaciye ataha ararindira yuko wa munsi wo kugenya ushika. Nkuko abarimyi twama twabibonye, bamaze guteragira baca batahimwira bakarindira yuko umwimbu uboneka. N'uyu murimyi ngo niko yabigenjeje. Ahejeje guteragira aca aritahira ararindira. Mugabo twumvise yuko yari afise abashumba, hanyuma abo bashumba nibo baca baguma babikurikirana, kandi ngo mu nyuma mwiza mwijoro ico gihe nyene yaraje guteragira, ngo umwansi, nkuko twavyumvise, ngo umwansi yaraje, hanyuma aca ashiramo nawe nyene abiba urwamfu. Hanyuma ubwo rwamfu nago nyene rwaciye rukura. Mugabo nyene umurima wewe ntavyo yarazi yuko mu nyuma yiwe hari umwansi yaje aronona ivyo yari yakoze. Hanyuma ngo vyose birakura. Hanyuma abashumba wa murimyi ngo bagiye kuraba, basanga hameze urwamfu, hameze muri vyo bindi yari yateye, hasanga hamezemwo urwamfu. Hanyuma niko kujisubira inyuma, baja kubaza nyene umurima ngo vyagenze gute, ko tuzi yuko cagiye twariko turateragira twateye uburo, none tugiye kuraba ko aba bantu nibaza yuko bari babizi neza, naho bigoye kuri twebwe kubimenya, bobo barashobora kubitandukanya kuko babimenye bitarakura cyane. Hanyuma baca basubira kuri nyene umurima baramubwira ngo twabonye yuko hariho n'urwamfu rwameze, ngo none ko cagiye twari twateye, ko twateye uburo, none ubwo rwamfu rwavuye hehe? Hanyuma nyene umurima carababwira ngo birashoboka ko mu nyuma zacu umwansi
yaje agatera ugo rwamvu. Hanyuma abashumba biwe baca baramubwira ngo none tubigenze gute? Tugende tururandure, mu kubagara turandure, hanyuma dusigaze uburo bwonyene. Mugabo nyene umurima aca arababwira ngo biragoye kugira ngo mushobore kubitandukanya, ngo murindire bumaze gusesa, hanyuma ngo bumaze gusesa no kuyangika, ngo aho bizoshobora koroha kugira ngo dutandukanye ivyo vyatsi bibiri. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Hari inyuma Yesu ashimwe, hari inyuma Yesu ashimwe. Ngo murindire, ngo buro bumaze gusesa no kuyangika, ngo aho birashoboka, ngo mureke bikurane, mbanze mureke bikurane, hanyuma tuzomenya ingene tubigenza mu nyuma. Ngo nawe ati ngo babashumba baramubaza bati none uragomba ko tugenda kurutororokanya atoyaye, kuko kumbure mu kurandura rwamfu morandurana n'uburo. Ngo mureke rero bikurane vyompi gushitsa mwigenya. Yesu ashimwe. Hanyuma ngo igenya rigeze, aca arababwira ngo fata ubwo rwamfu rero mu rubohe, hanyuma muruturire, murute mu muriro. Yesu ahabwa icubahiro. Ngo mugabo uburo bwobwo, kuko ari bwo budufitiye akamaro, kuko ari bwo twizeye yuko tuzoronka mwifu, ngo ubwo mu bujane mu kigega cacu. Yesu ahabwa icubahiro. Uko niwo mugani Yesu yabaciriye ababwira iby'ingene by'ijuru bimeze. Hanyuma uwo murima uno munsi twawugereranya niki? Uwo murima ni isi turimo. Yesu ashimwe. Kuko igihe isi yaremwa, igihe Imana mu kurema isi yaremye isi imeze neza, itunganye neza, hanyuma ishiramwo abantu, ishiramo n'ibindi byose bimeze neza byose. Mugabo mu nyuma umwansi yaraje, Sekibi ari we Satani, aronona ivyo Imana yari yakoze byose, aronona abantu Imana yari yaremye. Kuko kijya gihe Imana yarema abantu ba mbere, yabaremye basa neza, bafise ishusho y'Imana. Nico gituma Imana yabagendera umwanya ku mwanya, bakavugana ku mwanya ku mwanya. Mugabo igihe kiragera, umwansi aronona abantu Imana yashizeho. Hanyuma abo bantu bamaze kononekara, kubera Imana yacu ari nye n'urukundo, ntiyabahevye na gatoyi. Yagumye ibakurikirana ku munsi. Mugabo naho yabakurikirana, hariho bamwe bayiyoboka, mugabo hariho n'abandi batayiyoboka. Kandi abo bantu bose bagumye baba mwisi. Imana yacu nishimwe. Bose baguma baba mwisi. Nuno munsi niko bimeze. Muri ino si hari abantu bakunda Imana, hari abantu barondera Imana, hari abantu bagenda nk'uko Imana igomba. Mugabo hariho n'abandi badakunda Imana, badashaka no kumva ivy'Imana, badashaka no kumva Imana ibaganiriza, n'abagararije. Nuno munsi bariho, turabana. Imana ntica ibarandura canke ngo ibafate ku nguvu ngo vyanka vyakunda ngo mutegerezwa kunkurikira. Oya, kuko Imana yacu ni Imana imeze neza, kandi ni Imana yubahiriza umuntu ingingo yiwe. Abantu rero uno munsi niko bimeze. Usanga hariho abadakunda Imana n'abandi bakunda Imana, kandi abo bantu bose barabana. Mu mihani wacu bariho, aho dukorera bariho, aho twirigwa hariho, aho tugendera bariho. Turi ababi n'abeza. Mugabo abeza bobo Imana yacu irabazi. Yesu nashimwe. Abayo Imana irabazi, naho dusa twese, mugabo Imana irazi abayo, kandi abayo amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo.
Imana yacu ntihabwa icubahiro. Abayo irabazi. Ni waba ugenda nk'uko Imana igomba, Imana irakuzi. Ni waba ukora nk'uko Imana ikora, nk'uko Imana igomba, Imana irakuzi. Imana irakuzi mwene data. Wewe wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, Imana irakuzi. Abayo bose naho dusa twese ku mubiri turasa, mugabo abantu bakunda Imana, abantu barondera Imana, abantu bagenda nk'uko Imana igomba, abo bo Imana irabazi. Kandi hari ikintu kidasanzwe Imana ibateguriye. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Turabana nk'uko twabivuze, turakorana nk'uko twabivuze, mugabo abayo Imana irabazi. Wa murimyi ati nimubireke bikurane, mugabo hari igihe tuzobitandukanya. Yesu nashimwe. Hari igihe tuzobitandukanya, kandi bimwe bizotandukanwa n'ibindi, bimwe bije guturigwa, ibindi navyo bije mu bigega vya nyene umurima. Hari umunsi tuzotandukana bene data. Naho tugendana, naho dukorana, naho twirigwana, mugabo hari umunsi tuzotandukana. Yesu nashima. Abaririmbyi baturirimbiye neza ngo hari umunsi w'imperuka. Ngo uwo munsi w'imperuka ngo numunsi ubabaje ku bantu badakunda Imana, ku bantu banse Imana, ku bantu banse kwakira agakiza. Abo ngo bazotabwa mu muriro udahera, kandi bazokwamayo, imibiri yabo ntizohera, bazogumana ububabare ibihe bidashira. Mugabo abantu bakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, abantu bakiriye Yesu maze bakamwizera, maze bakamumvira, abo bobo ngo bazoba mu ijuru n'Imana ibihe bidashira. Murumva yuko hazoba itandukanirizo ry'abakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza bakamwumvira, n'abatayigeze bamwakira ntibamwumvire. Bamwe bazoba ahantu h'ububabare ibihe bidashira, abandi bari mu munezero w'ibihe bidashira. Yesu ahabwa icubahiro. Abimana yemeye, abimana yamenye, abimana yakunze, bazobana n'Imana ibihe bidashira. Naho tumeze cyo kimwe, naho tumeze ku mubiri cyo kimwe, mugabo abayo Imana irabazi, kandi abo bazobana n'Imana ibihe bidashira. Yesu nashimwe. Yesu ahabwa icubahiro. Abakunze Imana hari ikintu kidasanzwe Imana yabateguriye. Imana yakunze abantu bari mu isi, maze iremera itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo abamwizeye bose ntibapfe rubi, mugabo baronke ubugingo budashira, kandi baburonke busagutse. Mbega warakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza wawe? Waramwakiriye? Kuko abamakiriye bose yabagize kuba abana b'Imana, kandi nibo bizeye izina ryiwe. Abo bobo Imana irabazi, kandi hari ikibanza kidasanzwe Imana iriko irabategurira. Yesu nashimwe. Mugabo bajya batizeye Kristo nk'umwami n'umukiza, umugabane wabo ni mwitanure rya kumuriro, kandi ritazokwigera rizima na rimwe. Urwamfu rutererwa mu muriro, mugabo uburo bwobwo bushigwa mu bigega. Mbega warakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza? Ni waba utaramwakira, uno munsi n'umunsi mwiza. Yesu nashimwe. N'umunsi mwiza wo kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza. N'umunsi mwiza wo kumwakira, maze ukamwizera, maze ukamwumvira, hanyuma izina ryawe ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Kandi abafise abo amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, abo nibo bazobana n'Imana ibihe bidashira. Mugabo abo izina ryabo ritanditse muri ico gitabo cy'ubugingo, abo ntibazobana n'Imana. Umugabane wabo ni mu muriro udahera, kandi imibiri yabo ntizohera, izoguma ibabazwa ibihe bidashira.
ubwo buzima sindakwifurije, ubwo buzima sindakwifurije na gatoyi, mugabo ndakwifurije yuko wobana n'Imana ibihe bidashira. Yesu nashimwe. Kandi ivyo nivyo Imana yaturemeye, yaturemye kugira ngo tuzobane nayo ibihe bidashira. Ni kubera kudashaka kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza, hanyuma uzobane n'Imana ibihe bidashira. Ni wawe warabikoze, Imana iguhezagire kandi Imana ibandanye kukugira neza. Yesu nashimwe. Mugabo ni waba utarabikora, uno munsi n'umunsi mwiza, kugira ngo umugabane wawe ntuzobe umuriro udashira. Mugabo mugabane wawe uzobe ari mu ijuru, aho uzobana n'Imana ibihe bidashira. Wiyumvire kuri aya majambo, nanje niyumvire kuri aya majambo. Mugabo ni wasanga ndakwinginze gose mwene data wagiriwe ibakwe ryo kuba uri hano kuno mwanya, ukumva aya majambo nyene twariko turavugana y'ugwamfurururo n'umuburo, ukumva yuko abatarakira Kristo nk'umwami n'umukiza umugabane wabo ari mu muriro udahera. Mugabo abakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza bakamwumvira, umugabane wabo ari mu ijuru. Nashaka ndagusaba yuko ufata ingingo nziza ukaza hano kugira ngo wemere kwakira Kristo, hanyuma abakozi b'Imana bagushire mu maboko y'Imana, hanyuma ibintu bigende neza. Wa munsi w'imperuka ni washika, usange vy'ukuri warakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, atarubanza rukiri kuri wewe. Turaguhaye ikaze rero, wiyumvire nanje niyumvire, hanyuma ni wasanga ushobora gufata ingingo uyifate umwanya ukiriho. Uno munsi n'umunsi wawe, umwanya nyene ni wowe wiwawe, mugabo umwanya uri imbere si gwawe, umwanya uri imbere n'uw'Imana. Yesu nashima. Ndaguha umuntu utumwe, wiyumvire. Ni wasanga utarakira Kristo, umwakire. Canke waramwakiriye hanyuma ukabivamwo, uno munsi ukubera umunsi wo kugaruka kuri Kristo, hanyuma aguharire, hanyuma usubire mu ruhongore rw'abana b'Imana. Turabahaye ikaze. Abaririmbyi mube muraturirimbira akaririmbo gatoyi kugira ngo umwe wese yiyumvire, hanyuma abonye yuko ashobora gufata ingingo ayifate, ibintu bikimeze neza. Turabahaye ikaze. Iyumvire mwene data, ntusubire inyuma uko waje. Iri ni ibakwe wagiriwe. Iyumvire hanyuma ufate ingingo nziza. Ndakugomba mukiza, ndiyoroheje cyane, niwe gusundemesha. Ninde ashaka kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza? Ninde ashaka kuronka umugabane mwiza wo kubana n'Imana ibihe bidashira? Turamuhaye ikaze. Turabahaye ikaze bene data. Abayo bose Imana irabazi. Abayo bose Imana irabazi. Mbega Imana irakuzi. Mbega Imana irakuzi. Ni wabutazwi n'Imana, no munsi mwiza, no mwanya n'umwanya mwiza. Turaguhaye ikaze. Turaguhaye ikaze mwene data. Ndakugomba aho ni muri isi. Ninde ashaka kuba uwa mbere? Ninde ashaka gufata ingingo nziza? Turamuhaye ikaze. Satani ntaguhende mwene data, ntaguhende ngo niwigumire uko. Uno munsi wowe ari munsi wa nyuma kuri wewe,
ntavyo nzi ivyo biza Imana. Mbega ntiwofata ingingo nziza. Tugiye kurangiza bene data. Mugabo tukubonye ushitse hano maze ukemera ukakira Kristo nk'umwami n'umukiza, mwijuru hoba umunezero udasanzwe. Mwijuru hoba umunezero. kugomba Turaguhaye ikaze. Kaze mwene data. ndongore shitsa kuri Yorodani. Bisigura yuko twese tumeze neza, atarubanza dufise imbere y'Imana. Kuko ngo abakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza nta rubanza ruri kuri bo. Mugabo abataramwakira urubanza ruri kuri bo. Byo tunezera Yesu aje muri uwo mwanya twese tukadugana nawe. Byo bari byiza. Bisigura rero yuko twese tumeze neza, atarubanza dufise n'Imana. Ko twese tumeze neza, atarubanza dufise imbere y'Imana. Tugiye kurangiza hanyuma tuje mu bindi. Inge duhamagare umukozi w'Imana Leopold ashike hano hanyuma asenge, adusengere kugira ngo tubandanye urugendo rwiza kugeza aho Yesu azogarukirako. Turamuhaye ikaze.